ntabwo watevye okay ijya ndirimbo nayisohoye atana cover yayo ndakora okay twakoze cover cha turayisohora tuyishira kuri YouTube indirimbo ku munsi umwe yari zibaye hit song hanyuma bariko barakubwira ati bihava bidacamwo baratangaye umva bose baratangaye baratangaye baravuze bati ebana kuma indirimbo yayije mu gihe cyayo ikugize undi muntu mu mazi kandi twibukanye ko imbere yaho wari wakorowe no kuri stage ego wowe yaje hari ibibazo waciyemo mbona n'amaso yanje ujye munsi ngo gukora kuri stage udaheje kuririmba kuri za ndirimbo zawe harawutwaye urazi public iri kuririmba kuri sedilake yuko wakorowe kuri stage kandi ndashimira mbere cyane n'abanyeshuri bo kuri sedilake kuko abenshi nabonye ko bababaye bitabaryoheye kuko Ilevre ego mu muziki ari bwo gusomba somba. Icyo haragezweho warawutwaye. Haragezweho warawutwaye ari indirimbo. Yo warutanguye kuririmba hanyuma tebana superstar anafika. Mu superstar araje. Superstar arashitse ahubwo nyarutse amani kubuhanga. Vakururuka. Jamaa bamtoa ku stage. Yep, yo. It is the #1 showman East African artist manager Happy Famba. Subscribe kuri Niosel TV irajeni nguvu nyinshi cyane. Yep, yo. Yes, twagarutse kandi kuri kamera za Niosel TV nkuko vyama misi yose murabizi cyo twabemereye ni kimwe no kubahereza amakuru agezweho, amakuru ameze neza, aba artiste bameze neza, baba abariko baraduga canka bamaze gushika ku abageze hagati canka bamaze gushika ku yindi level niko no bivuga yo kugwego mpuza makungu turi kumwe ntasanzwe. Ariko gato reka ndabibutse ko kuri micro muri kumwe na Edison ndayahoze nkuko byamurabizi hano kuri kamera za Niosel TV. Haruhande yaho ndabona Arkeni abariko aravyifatamwe neza kugira ngo abahereze ama image asukuye ameze neza. Urana ko yamaze kurabisha kamera kuri no mugabo no mugangi utipasa neza ameze neza. Yumvise ngo kumashyuha ngo ndiho kumashyuha cha wumva rumonge naho abenshi murazi ko akaboga kataturutse hariya yabigoye mutipe ava ku isoko yakaboga kwisoko yakaboga ni hariya mu ntara ya Rumonge. Mwa kino gihe yibira hano BJ hano mu gisagara ca Bujumbura. Muramuzi ku ndirimbo zitandukanye nazo ninda kudondagura za warawutwaye indirimbo nyinshi zimeze neza kino gihe hano yaruzaniye no mu malayika urumva kino gihe nituzi nimba babanye gute cyangwa bameraniye gute we yamwise malayika. Nta byinshi mfise mvuga ngamaze kumubona yitwa Arnovich kano kanya niwe twagize gute turiko turakorana ikiganiro hano kuri Niosel TV. Ndakuramutse none ndakwifuriza umwaka mushasha. Ndabaramukije nanje ndaramukije nabariko baradukurikirana. Umeze neza? Meze bien sana. Mwaka urangije neza wa 2020? Nego kweli. Urangije uri Arnovich warayihe? Umwaka na urangije d'abord ndi kumwe na mama. Imyaka yose hajya ndi wigera ukeshura handi hano urangiza umwaka minwi zamazikwi no kuvuga itariki imwe ikwira ndi kumwe na mama. Uri kumwe na mama? Yego. Hajya saa sita zigera utari muri club utari mu biteramo bitandukanye? No kuvuga saa sita z'ijoro akenshi zikwira twavuye gusenga turi kumwe muhira. Kuki kuba kumwe na mama urangiza umwaka? Mama nuko ari umuntu wanje ngira inama tuganira byinshi no muntu novuga ko nshobora kubwira amasokre menshi wanje hanyuma akambwira ati ibi nibihindura gutya kwibi byagenze uko bikore gutya ndumva ari we muntu nshobora kubwira ibintu byinshi cyane. Amajambo akunda kubwira kenshi weraheze umwaka nayahe? Shatse kuvuga nk'ijambo rikrotera kugira ati kibondo cyangwa kunuko turashaka kutubwire ijambo kenshi adasiga inyuma yariko arakuganiriza murangiza umwaka. Ikintu kinini akunda kugaruka ko akunda kunyibutsa ku bintu byose nkwiye gukora nkwiye gushira Imana imbere nsenge imbere yo gukora ibintu mbanze kwisengera. Aho wara mukasi korosi uko yaje amatwazumira bama wawe no yibera mu rushengero cyangwa muri eglise ndetse nawo muvukana. Ariko ngo munyuma wagiye kwivumbura ebana dushirango amajambo cyangwa imitari mitoma yo kudufasha kugira twegera bigeme. Nivyo nta wara kwibutsa avuga ati kibondo bihe bibintu
ego urabivuga ariko kubera amaze kubona ko ari passion yanje ahubwo agerageza kubihindura ngo ndabikore nk'akazi ariko ako kazi kandi ndagashira imbere y'Imana kuko Imana niyo yamaye ibindi ko ndakora donc siniyumvira gufata izindi nzira nico gituma akunda kunyegereza cyane akambwira ati ivyo uri kurakora vyose shira Imana imbere kugira ngo ibintu vyawe bigende neza twatanguye twinjira mu buzima bwa misi yose nituraja mu bikorwa vyawe bitandukanye urumva ko atangiye tubwira ati umwaka ndawurangiza ndi kumwe na mama arande koragangiza ndi kumwe na mama ambwira ko vyanje ndiko ndakora no bishira mu Imana kugira ngo bize nk'akazi ndi hajya mu buzima busanzwe turaja gatoya ku ruhande rw'umuziki ya Novici abameze gute abayeho gute gushika ubu Novici no mu licencié ngo bivuga adakwije mugabe ivyangombwa neza kuko sinda ibiganiro mbwira ngo ndumunyeshuri uno munsi nidukora ngo ndi kwishuri ndi muri etide ubu byararangiye na 2020 ubu ndindiriye gusa gusoma igitabo hanyuma cyo nitwara runyeze no muri licencié muri artiste w'incabwenge ego navyo kuko urumva kare baravuga ngo baririmbyi n'abavoyu ntibiga kandi vyaribonekeza kuko ugiye kuraba ibice byinshi kwijana n'abantu batahejeje amashuri urumva ariko no munsi nouvelle generation urabona ko turiga tukaminuza ahubwo dusaba na leta ko bakwiye kuraba tukagiramwo n'abashinga amateka nabakeya kuko harimo ababikwiye wanashaka n'abakebuza ariko navyo leta si bahamagarira murahaguruka mukitoza twarabonye mu gihugu ca Tanzania bikora ba Professor J mwanaifia kino gihe n'umushinga amateka no Professor J n'amashinga amateka ariko barahaguruka bakavyerekana jo 2025 nzokwitoza mu Rumonge uzoserukira intara ya Rumonge mu bashinga amateka ego nageze kwiserukira ego yigenga cyangwa ushobora uzo uri mugambwe kanaka yego cyangwa nzoja mu mugambwe pokwapa kuko erega n'ubundi mu mugambwe ndafise umugambwe ndimwo ni bisanzwe uri mu mugambwe uyu hano oya ntabwo nshaka kubivuga ariko mugo urahari yego urahari muri matora ni utora yego niwo ntora kubera iki na cyane kuko uri umurundi yego ndi umurundi kandi abirekuriwe na cyane ko imyaka urayikwije yego cyane donc bisanzwe bimeze Arnovici turazi utangura urugendo rw'umuziki ntivyari vyoroshe bimwe ndabizi yego cyane bimwe ndabizi kuko nibaza ko mu ndirimbo zitatu za mbere ukizifise nari namaze kumenya Novici ninde twamaze gukorana ikiganiro Consamity ariko uravye biriya bihe warimwo turashaka kutubwire intambamye wagiye urahura nazo canke koroherwa wagiye urahura nako nja mu ntambamye no koroherwa duhere ku ntambamye kugeraho ugeze bon koroherwa byo sinobishira imbere kuko nta mahigwe nabibonyemo sinagiriwe amahigwe yo koroherwa mu ntango yanje kuko nkitangura ubwa mbere bw'intango yaragoye kuko nagenda bivuga kenshi nagiye mpora nkariha bakampa programme mugasinshwe kuririmba mu nyuma niho nahora n'umuntu arambwira ati ngo ndakujane muri Master Music bizoca bikunda uri umwana wa Master Music ego kuko nje hano vyaroroshe natanguye ndi hakujya kw'abandi ariko mu nyuma biza kurangira ndi muri team ibikorwa ndabikora ahubwo hari indirimbo bakoreye ngaha ya hitinze pole pole kiriya gihe ntiwari byinjire muri Master Music canke yari support bari baguhaye byari urumva yari support gusa kubera nyene barumva ko ndirimba ndi umwana ndirimba neza baravuga bati reka uwo mwana tumushigikire kuko urumva kandi ico gena no kwishure urumva biba bigoye kugira ngo ukoranye biriya maraki yo kuzana muri studio bakamba tutaravugana na Master ndakambaza none bimeze gute nkabwira abantu ko biri kose jewe si heza ati mugabe ibikorwa ndabifise ni byinshi ingwara wari ugwaye warayirase ego kugira ngo itindiro nk'umuzi ego nkambwira ati jewe ibikorwa vraiment ndavyujuje no mbwira ko nsora indirimbo kundwi birashoboka no zisohora mugabe uburyo ntabwo arambwira ati twebwe tuhari kugira ngo umuntu tumufashe gutera imbere tumufashe mu vyumvira bafise urazoza kuri studio ndahaza ije ndirimbo ndayikora mugabo ndibuka ko indirimbo naje kuyikora Master ndayumvirije ntiyayikunze ntiyayikunze oya iyo ari indirimbo yahe pole hajya
urugendo rwayo ntigoroshe na gatoya pole nigeze yoro d'abord nuzenya lead every pro ntabwo nawe ntiyumva ko ijya still genda tumachingana neza hanyuma arambwira ati mani niwe yankoreye ziriya ndirimbo zose zatanguye arambwira ati mani indirimbo itandukanye n'indirimbo wari ukora abantu sinumva ko bazokwakira neza vraiment ayikoze nyene yumva nawe nyene ko atari muri mode rero master amaze kuyumva arambwira mani wapi indirimbo vraiment yari imeze gute urumva yari pole nyene kujya nyene yumva produit fine umva gusa kubera nari mvuye muri rya midiho yo kwengenga abakobwa uborohera urumva rero baca babona kumenga ndatakaye artiste ugiyemwo vraiment ntibiza kugukundira wewe komeza gufasha abazore n'ingo kwibanira rero je nicaye muhira indirimbo nari maranye iminsi nka 2 mois ntarayisohora sinzi ibintu byamfashe ndayumvisha umuntu ambiye ati ke tabwo watevye je ndirimbo nayisohoye atana cover yayo ndakora twakoze cover cha turayisohora tuyisha kuri YouTube indirimbo ku munsi umwe yari zibaye hit song hanyuma bariko barakubwira ati bihava bidacamwo baratangaye umva bose baratangaye baratangaye baravuze bati ebana n'indirimbo yayije mu gihe cyayo kugiza ubundi tugwa mu mazi kandi twibukanye ko imbere yaho wari wakorowe no kuri stage wowe muri hagiye hari ibibazo waciyemo mbona n'amaso yanje ujya munsi wo gukora kuri stage udahejeje kuririmba kuri za ndirimbo zawe harawutwaye urazi public iri kuraririmba kuri sedilake yuko wakorowe kuri stage kandi ndashimira mbere cyane n'abanyeshuri bo kuri sedilake kuko abenshi nabonye ko bababaye bitabaryoheye kuko Ilevre ego mu muziki ari bwo gusomba somba. Icyo haragezweho warawutwaye. Haragezweho warawutwaye ari indirimbo. Ni warutanguye kuririmba hanyuma tebana superstar anafika. Mu superstar araje. Superstar arashitse ahubwo nyarutse amani kubuhanga. Vakururuka hasi. Bamutoa ku stage. Akana na macho ikintu nibuka n'ukuntu wansanzana narinde ngo ndahevye umuziki. Ego vraiment. Jeke yagihe narafashe ingingo sur place ndavuga nti ndahevye kuko naravuze nti no none umu superstar ko yaraje asanga je ndiko ndaririmbisha abantu bari muri mood bameze neza ahubwo yari kunsupportinga akavuga ati superstar yarinde yari B.Fizzo yaravuye Kigali ndavyibuka yaravuye Kigali icyo gihe hanyuma shitse ndibuka umuntu yari kwaramvugiriza yari Arida yari Arida cara umuziki arawukata burya ntiyawe iteko na MC yawe utegeko justement mu MC aya MC yari umwe mu bari babiri neza barabaye MC babiri ariko ntacu tutabitayeho umuziki barawukufye uri kuraririmba ujya mwanya wimvise gute imbere y'abantu nk'abajya nariyumvise nabi cyane gusa icyo nace ntangura kubona ko muri game atabucuti bubamo atabucuti bubamo ego twaraganira n'ubu turaganira niwibaza ko bokoreye biki ntavyo niyumvira vraiment ntavyo niyumvira ariko mu nyuma nagiye gutahura neza ko umuntu muri game akwiye kwipanga akagira team nini ya ikomeye akagira team nini ikomeye ku buryo hageze ko umuntu aja kuririmba ari kuri stage ari uko atamu undi muntu aba ari kuri stage adahuye na team yiwe kugira ngo uririmbo heze uveyo ubona ko hejeje nimba ari umwanya baguhaye uririmbe nimba baguhaye 5 minutes uduguririmbe ntiyabeho changement kubera ikindi kintu kanaka babe baguhaye urutonda kubwira ate bana tari sana urugendo rurakomeje nyuma ya hajya byavuye uhavuye ugarukana ingufu zo gukomeza umuziki gute ko kuvanwa kuri stage kuva rumva kiriya gihe nkoze warawutwaye haraciye umwanya munini kuko naciye nkurikiza pole narabihevye muri jewe ndafata ingingo ko ndabihevye mugabo abagenzi n'inshuti n'abajournaliste bamwe bakunzi barandemesha barambwira ati ivyo muri game uzobibona byamyeho kandi bizokwama yego bizokwama hati ntucike intege ahubwo ikihari ko ikosa wabonye aho ryabereye gerageza wipange urabe uko iryo kosa ritazosubira kugushikira ucu bikorera kuko nyene cyo ndabikorera ko uzikora duga
ryabaye iryo rimwe je nta wundi muntu arasubira kunyurutsa kuri kino gihe utazi ko stage. Arnovic aruga mu ba artiste kameme 10 ba mbere hano mu Burundi bakora neza ivyo ndabikubwiye mfatiye ku ma feedback turonka irya nino y'abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Nanje ndabashimira Mwaka kabisa. warayurangiye Yeah. wa 2020 turashaka kutubwire 2020 cyagusigiye mu kazi kawe k'umuziki. Akazi k'umuziki 2020 ikintu yasigiye nuko ubwa mbere bwo narashoboye kuzunguruka ahantu hatari hake bivuye kuri Master Music twaragize no yita nka Tour du Burundi kuko twaragiye mu ntara zitandukanye zitari nke kandi narabonye neza yuko abantu bazi indirimbo zanje yego vraiment aho noshimira ama media noshimira aba journaliste canke abo bose bagira ico bakoze kugira ngo umuziki ugere kure. Hanyuma ikindi naco novuga neza ko no mu buzima narateye imbere gatoya kuko n'umwaka ego n'umwaka narangijemo amashuri kandi bivuye mu muziki kuko jewe nta papa na mama mfisano mu gisagara bandisha nta muyomba nandi umuziki no wakurihira silabisi ego silabisi aho njyama déplacement minervare vyose ariko hari ikintu numva utavuga naho umwaka ngira waronse nk'umushira bo wenda ndamusangana ibihe byinshi yaguyemo umufisi ego yaguyemo ndamufise ego urumva ni naho umwaka mushaka kuba mwara shitse ku zindi level ego nacico ndagishima kuko ni uwo mwaka twaba twaravuganyemo ibindi bintu bya projet nziza ego urumva n'umwaka nabonyemo imigisha n'umwaka abonye ariko kandi harabayemo n'utundi tubazo twinshi kuko n'umwaka nari nzi ko ugitangura nabona ko nzokoramo ama clip menshi meza mugabo ucubamwe umwaka w'ibisanga ikintu byaba bikinkundira ariko niyumvira yuko umwaka ko mu biganiro watanga bavuga ati bana hivi ni hit ego after hit haruhande hit after hit ni hit zosokana na video ego ariko abana bariya baracakwishutse tiko ivyo watwemerera ndabasaba imbabazi cyane kuko ivyabaye event nta muntu numwe atabibonye vraiment harabaye mwe bukene budasanzwe ariko jenshira imbere ibikogwa naragerageje ivyo nakoze narabigerageje n'ibijya nyene ariko nizera ko iyi event nzogerageza guhinduka no guhindura ego abana bariya bati twugara umwaka na song tongere twugurure umwaka na song kuri Arnovic navyo twabonye ego kuko naraharuye ndabona urumva narasohoye ndakuyungurura ariko hari imbere yaho gato ego hari mu kwezi kw'icumi uja mu kwezi kw'icumi na rimwe ndaraba ukuntu abantu bayakiriye hanyuma ndaraba situation y'umuziki uko yari imeze kuko ikintu cyose uraraba ikirere wasanze bayakiriye gute bon ntabwo bayakiriye nabi kuko aho nayi performance mu mpera z'umwaka nabona abantu bayizi mwaratambana twaratambana nkabona barayizi ni nayo nsinzi na cyane ko mu artist yes urumva rero ndavye impera z'umwaka ndavuga nti jewe reka nitaze kugira ngo ntangurane n'umwaka kuko urumva guhereza n'umwaka uko biri kose nta indirimbo so uyu mwaka ugiye guhera ego meisha kukuzanira feedback nziza ariko akenshi harugwa mu ndirimbo zasohotse 2020 nararavye rero ko ntokonona izo opportunité z'uko indirimbo iharugwa mu zarangiye atagashimwe ushobora kuzironkera ataki uhisemo hitamwo kwitangurana n'umwaka no gutangurana n'umwaka kandi turacari mu kwa mbere ntiturabona akumango kuri Instagram narabonye akantu byari mu bibazo mpava ndakubaza aka video bigaragara nkaho mengo bari muri shooting ego bijya bivuze iki na cyane mu ntango z'umwaka wa 2021 mfise ibikogwa nico nabashaka gushika ko mfise ibikogwa ndiko ndakora ku buryo bikingoye gupreciza umunsi ngo nzosohora umunsi munaka indirimbo ariko ibikogwa birahari kandi bikomeye vraiment je sino babesha je namaze kubona abantu batanguye kugira ubwoba abantu bariya dukorana bagomba babwira abagenzi babo bati ebala bariko barakora jewe
hano wavuze ko aje kugira ngo aje gukubura oya urumva urabona hari abantu bumva ngo intambara ngo igira ibe bakaca bagira ubwoba bamwe no guhunga bagahunga hari n'abandi babona ibiriko biraba bakagira ubwoba bagahitamwo kuvuga no gukoma induru bamwe tuko turababona umuntu yababonye none ko batanguye gukomeshwa induru n'utuntu dusanzwe akawadi k'umuriyoni bagakoma induru Master Music ngaremo gutse awadi nivyo biriko biravugwa ijya nino none nabo niboyigura mu muryango wa Master Music ibiriko biravugwa ijya nino waftakiriye gute oya awadi nimba twarayiguze nabo babujijwe niki kuyigura nimba twakoresheje amahera bobo bari biteze iki bari bakoresheje make twebwe turipanze muriko murakora kandi tuko turakora ibintu ntitubigura turi gukora ibigaragara kuko nagonga tuba twarayitanguye bavuga ngo nta turu bashobora gushobora ibiki nga twarayihejeje kandi ku mamiliyoni menshi n'ibindi bizokogwa kandi birangira ubu ya mbere master ayitwaye ya kabiri dushaka ko momo canke Chinobi canke undi muntu ayitwara hano muri Master Music aha nyene nta handi hano dushaka nta gwamo nta nduru dukeneye ego hanyuma amajambo tuyavuga erega none ngubu ndakubaza kandi hazovuga uri kwarakora kandi havuga uri kwarakora juste kurakora nta kintu ika none gashaho mushitsa muri finale muri babiri canke batatu uba atakoze kugira shike muri yo finale ninde canke uba yoyitwara ubundi ntavuge yobandi erega no mu matora niko vyama bimeze uzorabe hageze mu matora mwese muri kampanye muragenda mwaje nzokora ibi nzogira ibi niba abantu baba babibona hageze rero ko batora ubaye wa mbere araboneka ubaye wa kabiri nawe acatangura kuvuga jewe baranyivye yoza guhagarikira amatora ngaha ku isi ngo nihoburamwe abayaka wategerezwa kimaze kwitwa ikintu c'amatora si nomination niyo umuntu baramubwira ati wewe uzoba president cyangwa uzoba naka ntaco barenzako mugabe biciye mu matora baravuga ati ya ujya mu bashaka kwatoga uwiwe shaka kwatoga uwiwe yesai birumvikana ko nukuri kudateye amazi niko bisanzwe bimeze twinjira muri 2020 yatubiye ufite ibikorwa byinshi ni navyo nipfuza ko ubwira abarundi n'abarundi kazi mbere ko duheraheza kino kiganiro bipanze gute bagiye kuvyakira gute abakunzi b'umuziki w'u Burundi bwa Narnovic bon je mu muziki nizera neza ko ntaho nigera ntahasa abantu kandi kwandika ni kujya nyene ariko bazokumva ibintu byinshi vyahindutse bagiye bavuga riri uradusinziriza sava byose ndabikorerako umwaka ni wandindire je sino babwira ngo amajambo ngo nkoreshe ngo bla 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 je vraiment ni bandindire video zimeze neza ego ku mastile meza ari ku mwanya video zimeze neza ku mastile meza ari ku mwanya byumvikana ko mazi imisi uri kuriyiga uko abandi bakora ijya nino ku isi yego cyane gose nibaza ko ntarandiriye jewe ndindira ibikorwa urabizi ndindira ibikorwa bikivugira aruhande y'amajambo kandi ibikorwa bisohotse wari wese arashobora kuvuga ati kabisa ibi bimeze neza canke ntibimeze neza nta kindi nokora bwana Arnovic atari ukifuriza kandi umwaka mushasha ndetse no kuzowurangiza neza haruhande yaho abarundi n'abarundi kazi bakurindiriye ko ibintu byinshi nyuma y'agacerere gato rumaze nk'iminsi bakurindiriye ko ibintu byinshi komeza gukora abana bari abarazi kuririmba barazi kwandika kandi nta kindi baba bakwiteze ko atari kugira ngo bavure imitima abandi n'abarundi ko bavura imitima no kubashira muri mode kugira ngo ntibakomeze kugira irungu yego cyane cyane Arnovic ndagushimire cyane murakoze cyane nanje ndabashimire Edison ndabashimire cyane kuko namwe muri mu bantu badufasha cyane kugira ngo umuziki wacu bandanye gushikira abantu neza vyoroshe hanyuma ikindi naco novuga nuko jewe ntavyibushe uko mbayeho nuko nsanzwe nimereye ntavyibushe cyo gituma ntakunda umuntu antera ibushe nanje bandi ntavyibushe abariko baratumira umunwa je sinkunda kuvuga ibintu nkoresha umunwa cyane oya je mbashaka nikoreshereza ibikorwa ibisigaye navyo vraiment je nibandindire nukuri je 2021 nukuri ko Imana nzokora kandi ico naracemeye 2020 uzokora nzokora kandi cyane ivyo uravyemeye kandi waravyemeye kandi uzoga muvyema ndanabishimangiye mbere cyane ibisigaye murakoze cyane kandi abashimiye nawe Arnovic nta kindi nokora atari gushimira abariko baradukurikirana
ndetse no gukomeza gushigikira umuziki w'u Burundi. Gushigikira umuziki w'u Burundi nico kintu kizotuma abanyamahanga abumva ko hariya tugiye ati nibwo toja gukora ibiteramo hariya turazi ko tuza gusanga abana canke abakunzi b'umuziki w'u Burundi bashigikira aba artiste babo. Niyo ntsinzi ni naco kizotuma tugomeza kwiyambika agashambara canke ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi rikomeza kuduga canke rikomeza guhungabana ijyane ariko mugihe tutazoshigikirana tuzoguma dutamba twirorera hanyuma imiziki yacu kiguma iri hano nyene ku butaka bw'u Burundi ntirenga imbibe ariko nitubanze dushigikira aba artiste b'u Burundi abana b'igihugu hamwe ibintu bikeze bibandanye bigenda neza. Nyita Edison Ndayahoze aho bukiyanda bazanye undi mu artiste mushasha kandi agezweho kandi canke ariko arakora Arkeni hariya kuri kamera za Niyosel TV nta kindi nokora atari kumushimira. Ciao ciao. woza twarahinduye systeme na strategy muhira ducana amatara nitugicana buji hari kera ata makara twacana ibitiritiri kwishure nkatonda niyiziye kundidiri hageze karuhuko nkajya ubugari bukaranze abo ntibagiye ko naraye kuburiri bushinze hari kera. Yo, it's Magic Soldier right here. Ndabatumiye abafans banje n'abafans b'umuziki ndundi kuraba canke gukurikirana TV yanyu, TV yacu ariyo Niyosel TV. Izo zirabaha ibintu bishushe bijanye n'umuziki wa Buja Flavor. Kanda subscribe, like na comment. Let's go.